Yes, nuko reka twongere turamutse abakunzi ba Niyosel-Tv dushimira cyane abakomeza kutwandikira uko bukeko bwije batubwira ko ivyo turiko turabashikiriza ari biganiro nkuramutima na cyane cyane ku makuru abifuza muri entertainment cyatse kuvuga mu muziki w'u Burundi tukinjira mu by'abakinyi tukinjira mu by'imigwi ndangakaranga tukinjira ndetse no mu buzima bwa misi yose bw'abana bariya iyo tukunze kuvuga ati abajene bitahuye canke bari mu nzira y'iterambere bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo ivyananiye basogokuruza natwe tubishike ko nivyo ahanini kano kanya atugiye kuganira ko nyita Edison ndayahoze nkaba ndi kumwe na Arkeni ari kuri kamera za Niyosel-Tv nongera ndabibutsa kandi kugira ngo inkuru tubashikiriza zikomeze gushikira benshi bashoboka nuko mwibuka kugira subscribe like and share ndetse na comment ngaho munsi kugira ngo mukomeze kudusaba canke kutubwira ivyo muba mwifuza natwe no tukaheza twagira gute tukagira inguvu tugasanga habo bantu baba bari muba mwifuza amakaduhereza amakuru ameze neza kano kanya turi muri Please Fitness ni ikibanza cyiza cyane ikibanza kimeze neza ugishitse nko kwibaza yuko ari kibanza kirimo ama equipement y'abagwizatunga bamwe dusanzwe tuzi bandikwa mu bitabo abandi nabo dusanzwe tuzi ko niyo hagize ikintu gihungabana na gatoya isi nyene ikigira ati bana hari ikintu cyabaye ariko kino gihe ndakunda aba jeune cyane bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo natwe tumererwe neza natwe yerekane ko dushoboye kandi ko dufise inguvu ariko icyo dusaba cyane n'ubufasha canke ni support yo kugira ngo izo ndoto umuntu abamaze iminsi ariko arareva mu nyuma akazishira mu ngiro kugira ngo ntiziherere ngaho ndi kumwe n'umujone hano ubona ko asa neza ameze neza gusa neza cyangwa kumera neza nivyiza ntibigusanga mu gitanda cyangwa bigusange uri ahantu wicaye kubita icupa kuva mu tono ushaka kumugoroba hanyuma zikakujya ngo mugabo ntuziserure n'umujene yitaye kubijanye na sport gato imbere yuko mbandanya ni yidondora bariko baradukurikira hanyuma kugira ngo bamumenye gusumba ninde Urakoze cyane nitwa Niyosel-Tv Redempteur benshi bamenye ku izina rya Dems yego iryo bari kumenyeho kubera iki haraciye igihe kitari gito aho twari muri entertainment kuva muri 2008 nari muri entertainment aho nakorana n'aba artistes naragira promotion des artistes eka mbere twarorganiza n'ama evenement des concerts warabafasha canke nawe wari ndani wararirimba narabafasha gusa bisanzwe wabafasha muri domaine yi fate nari nk'umu promoteur nari mfise link y'aba artistes n'aba journalistes donc nari mfise groupe y'aba journalistes twakorana benshi abari muri entertainment mu minsi yahera baravyibuka twarakorana na ba Christian Savien ba André Mugisha ba Santana ba Amidou Hassan ba DJ Theo ba Frank Espoir ndababona iyo generation ico gihe yari yadometse igisagara ubwo nawe barimo nka Dems majewe namye ndi umuntu ntakunda sinzi ko novuga ko ntakunda kumenyekana bon ndakunda gukora ibintu mwibanga nakunda kwivya wibija habona ego yigaragaza kuko utabikunda kandi abandi bakunda ati iyo nkoze ikintu ndifuza ko kimenywa n'abana bariya jewe ico nashira imbere suko je namenyekana ariko nashira imbere ko ibikorwa nkora bimenyekana kuko urabona nk'abaririmbyi nafashije barashitse ku ntambwe iteye igomba nk'akarorero sinzi ko wibuka witwa Natif ndamuzi cyane ego Natif ari mu bana na nareze spokesman kwa Prezi 36 akitwa DJ Prince tarakoranye na Overdue Team The Cousin Indimu abantu bose bariko baraduga biteye ubwoba strategy wakoresha yari iye kugira ngo utubone abana bari mu minwe yawe baduga kujya bavibra kujya strategy nuko natahura ukacabanga ko bimenyekana ko ari uri kurabikora bon yo bwa mbere naratahura nibaza ko ibintu bijanye na divertissement je nabitahuye kuva kera hanyuma hajya nasanze kugira ngo ikintu cyose gitera imbere bisaba ko ubanza ukamenya kategori y'ikintu nabo ugiha donc naramenya ati umuririmbyi ariko aririmba ibi bintu afise public cible iyi mbega ni nkamenya n'igihe kitugezemwo mbega ati muri iki gihe tugezemwo
ba bantu basanzwe bari muri iyi domaine bakunda ibiki nk'akarorero sinzi ko wumvirije indirimbo za Spox okay zari indirimbo z'impanuro gusa rero urumva twagerageza kuraba identité yo nkavuga ati mbega uyu muntu indirimbo ziwe n'izihe nkaba ndabizi okay umva umwe wese naramukrasa muri domaine arimo hanyuma apare n'ivyo byo gutahura hariho no kwa kwitanga za nguvu kumenya ico novuga ku distribute ama produit bakora mugabo si harimo no kumenya abaza akazi okay par exemple Nantifu yatanguye akora indirimbo muhira mu nyuma turamenyana ko bavuga ngo bafise ama studio mu mashambre bene aba President 6 yego twabituntu tugufundikanya badugira ku mabiti y'abartiste bo hanze mu nyuma tumaze kumenyana niho witwa DJ Kori okay Kori the Magic ari mu gatumba yari mu gatumba kwa Pascal GG production niho rero twatanguye kumva taciwe tumva ko ari umuntu vraiment je Kori nash hajya na Kori turi mu bantu twakoranye umwanya munini okay bavanga berekeza mu gatumba yego ba mukombozi bose donc uca twiga umugambi wuko twoza turagenda mu gatumba okay uca dutangura gukorana na Kori Kori vraiment gushika nubu ari mu producteur ba mbere nemera mu Burundi niki kintu gituma umuha ikibanza ca mbere ntarigera umva ntarigera kubitaswa ntarigera n'umunsi umwe amaramazi niyo byanse ku ndirimbo ntibari kosa giwe abari kosa ry'umuririmbyi bagwaza gwaje nyene nayo kubwiwe prefer na preference ahiri kandi n'umuririmbyi ntibari kosa giwe hajewe hariho abaririmbyi twakoranye hari indirimbo nyinshi zitasohotse kubera jewe okay kubera wumva ati ntaco kuba tugira duhereza abantu umva bitarakunda nakubwira toya aho siho urabika urakuranye n'abaririmbyi batandukanye urumva ko mwakoze byinshi ndetse banagaragaye mu biteramo bitandukanye surtout ku mantu uzi ku ma kermesse twarabona ko hariho amazina atigera abura Prizi 90 aba spokesman n'abandi biragaragara ko kumbure nimba hari uburyo wari kurashiramwo bwaragaruka na cyane cyane ukoresha strategy yo gutanga ibikorwa byiza bimeze neza vyagiye kuvamo akariro gute ko tutakikumva ko tutakikubona abanyene bari uhora supportinga ego nivyo hari abagiye hanze y'igihugu hari abakiri hano mugabo biragaragara ko abonyene mwakuze mukorana kiriya gihe bavibra kuriya siko bakiri kandi baridoyerwa n'abafana bo canke abakunzi b'umuziki w'u Burundi sinzi ko ariko bibona ni bon nivyo vraiment niko bimeze usanzwe urabona ubuzima tuba muri byinshi je ndibuka byagiye guhagarara muri 2013 vers 2015 gutyo vers 2015 urabona harabaye crise mu Burundi antuka crise yakoze ku muntu wari we wese ari mu gihugu rumva rero abantu batari bake twarasanzaye abandi ama activity arahagarara harabaye gucika intege cyane harabaye shit novuga ko ari cyo kintu nyamukuru catumye ibintu byinshi bimera bisubira inyuma urumva rero haca havuka generation nshasha après ya crise kandi niko byama bigenda habaye crise urumva ibikurikira bari bishasha batagapfuye ntagake ari abavyogeyemo ari voilà ubu rero urumva caza bishasha nandi sinabasi candamara umwanya wanashaka ntari mu Burundi okay urumva sinashoboye vraiment naho ngarukiye sinashoboye kubandanya na domaine kuko naje nahindutse mu mutwe mfite ibyumvira umva nari namaze gushika muri domaine ya sport kavuga ati rero de toute façon sinosubira muri kwa kuntu twaciye n'igihe kinini umva nasanze aba colleague twakorana barahindutse journalist hari n'abari sanze amasura mashasha nyene n'amaradiyo mashasha ama TV online yarongerekanye kiriya gihe nta nizari zihari nazo twari tuzi wanje mvuga ati rero jwake yo bandanya n'indi nzira twiyorienta mu bindi
ubu rero niho hahubona dusanze muri sawa ni naryo jambo nagira nce ndugako wavuze ko hari iminsi utamaze mu gihugu cy'u Burundi uvuga ko wavuye wahinduye isura bivanye n'ukuntu wasanze teripanze aho hanze harihe wakora yiki byari ibi nyene ko shaka kumva yuko ibi bintu nivyo bavyadi byo nyene paf uvuye mu muziki uciye utambukiramo nya c'est-à-dire hariho igihe wabimazemo naramaze mu gihe gitari gito donc en général nuvuga ko nari kwiga uretse ko umuntu aca muri twinshi muri kuriga mu gufatikanya n'utundi yego mva na hari za passage za South Africa za Zambia na cyane Nairobi ariko Nairobi niho namaze umwanya munini kuvuga meme naronkeye impamya bushobozi zijanye n'ibi wari kwiga ivya sport nawe atiye bija hose hari ahantu bahora bamfata nabi hariya mu Burundi ngiye kugira haga sport atutarisha ya ntiwinjira nawe tikuvaho bandishirije nanjereka cenza ahubwo cye nkorura n'ibiciro kuko nagerageje kumva uri kurasigura ibijanye ni no mugambi nofata kudasanzwe wahavuye ushira mu ngiro ibiciro biri hasi cyane cyo kugira ngo wari we wese yisanzure byakujemwe gute materiel zidasanzwe zigezweho ziri modern ahantu heza hameze neza umujene nkaho umuntu ariko arakuraba bumengo ahubwo nawe havutse ukoreshwa siporo mu bandi mugakumbe ushitse ni uharamutswe turashaka kutubwira projet nkizi iyo umujene nkaho azikoze ndabifana cyane kuko kino gihe batubwira yuko dutwagwa ganja icupa inkumi ibiki mugabo urumva ko hanini nguvu wazisize mu vyiterambere turashaka kutubwira iyi plan wayipanze gute byagenze gute byarakoroheye nk'ababizi twe twakuze tuzi ko hari ubukene bw'amasare ya siporo ngaha mu Burundi hanyuma tumaze aho hanze utembereye gatoyi duca dusanga baradusize cyane gose mu bijyanye na siporo rero je ndiyumvira ndavuga ati de toute façon turafise iyo tuva turafise iwacu n'ivy'iwacu ni kubera iki tutotaha iwacu natwe tukagira ibintu by'akamaro tukagira iterambere d'accord biretse iterambere ry'uko buri muntu wese ashobora kuronka ikigo akoreramwo sport mugabo turonke n'ingene twoshigikira abandi ugwaruka canke abandi bari bose mu bijanye no kwinonora imitsi niho rero cyo mvuga ati no ifo ko umuntu ashira uwo mugambi mu ngiro umva nari mpejeje kwiga ibijanye na sport nari mfise ubumenyi ubwato ubumenyi rero ni cyambe cyawa muririmbye ngo ni wahize amashuri uze wibuke iyo wavuye ubumenyi reka tubutahane muhira banashaka narashitse ngaha azunguruka mu masare ya sport ahari uretse ko atanashimishije na cyane vraiment narashaka gukora mugabo narabona ko nagashiruka bute atari kirenga abo bashaka gukoresha yego hanyuma rero ncavuga ati je uko biri kose foko hakogwa ikintu gisumbike turonka ikintu ciza umva ntitwitwe ngo turafise ivyo dufise bitanafasha bon janja rero mu mugambi wo kwiyumvira ingene hoboneka akantu nkaka sakantu n'ikintu wa mugabo iyo ni mvuga guca bugufi ni nkuru guca bosi no guca bugufi nivyo vyanye turashika kuri aho gatitse no navuga ati reka twige ingene twoshika ku kantu keza gasukuye gafume kaba gato muga kameme turabe ko twotera intambwe none urabona abanyamahanga baratugendera ijya nino umuntu ashike mwaro nk'ahantu avuga ati ndaronka iki niki antuko urabona si byinshi cyane kandi si bike cyane yego muga kameme hariho ibikenewe byibanze byarabonetse yego ati rero umuntu afuma atangura bukebuke ariko tugire ibyo babirafasha kameme woshika mu ntazovuga ati mu Burundi ntaco nahabonye projet nk'iyi uyitangura ntubura ibibazo
mbe bizogenda gute bazoza kugira sport hano bazova he ese uburyo ndiko ndasuka muri bino bintu buzogaruka bimeze gute ivyo nivyo kenshi abantu bagitangura umushinga mugani wa bene wacu babangaho hakurya mu Rwanda cyane cyane umugambi niko no bivuga bashira imbere d'abord ni business kuko ugiye muri business uca witega guhomba canke kunguka mugabo ko bigenda kose twe nk'abantu bemera Imana dushira imbere kwa tuvuga tuti kadushira Imana imbere byose bizogende neza ikintu cyatumye cyangwa ikintu cyakurindije ukavuga ati ama miliyoni reka ndashire muri bino bintu ntacyo bizoba nigiki ubwa mbere jewe nari nsanzwe mfise confiance y'ubumenyi ubumenyi bw'iwanje je navuga ati antuka ku bumenyi mfise bizoteba mugabo aho bizoshikira habona hose ndazi ko tuzohura rimwe nkamwubaka umubiri kabisa ntagira ico ndamumariye ubwa kabiri ategereza ho aho urumva uvuga ati ndafise intambwe ya investissement icya kabiri ni domaine novuga maîtrise cyane avuga ati uko biri kose muri iyi domaine umuntu ashobora gukubita swata urumva ndayizi ndayimetrize arabibaye mu gihe kitari gito so kurayizi hanyuma ikindi nari nsanzwe nzi amasare de sport novuga ngo atari make sirtu mu bihugu nagiyemo cyangwa wanashaka no ngaho mu Burundi avuga ati tubuzi habuze iki abandi bafise iki abandi babuze iki hakenewe iki urumva gukora ikintu uzukavuga ati ndazi ko hakenewe iki hanyuma wanashaka namaze umwanya utari muto ndiko ndagira ama recherche ngaha mu Burundi yo kumva icabakiriya bagona masara atandukanye aho ragenda akorera ga sport n'inonora imitsi donc narumva vraiment ibibazo ama inquiétude bafise bica bimbera base rero ngomba ni base kuri twatunenge turabingene twa dukosora kindi nabuze ati reka umuntu agire wanashaka apare y'ivyo bya sport arize ico bita business management and administration vuga ibijanye n'urudandaza navyo nenda warubise ntiwapfuye kujambo ukorokeramwo kubera kanaka yabikoze ngo reka mime nawe suko donc meje ugira plan ya travail umuntu yaciye avuga ati reka twige rero akarere étude du terrain mbega iyo business ibihereye hehe aho rero urumva yaciye araba gisagara cyose mbega ndayijana igitega bigaje mu rumonge gatoya kampere muri hembe mpere mu kamenge mpere muri rohero aho saguma unaraba ati ese hari yindi yoba ihari yego imezoko mugare rero ncandaraba sanga centre ville zirahari muri noro si cyane mugabo zisa nk'izihari naho nyene tugati none muri side naho gute ero usanga ndazunguruka buke cyane iki kibanza avuga ati iki kibanza tuki kibanza kira ariko ko ariko baradukurikira kiri he dugerageze gufasha abo bantu nyene bakeneye guzoshika kugira ngo barabe ivyo byiza orientation aha ni mu Kinindo nko ku bantu bavuye muri centre ville ujabutse Pomuha ucubandanya kuri international gacurengana imbere gatoye ni station ya mbere ushikira uvuye kuri international ako ndahibuka hari n'izina bahoze bahita kera bahita Kinindo City Oil KCO ubu barayihinduye yitwa YKM YOC umva ni YKM Oil Company ni station iri en etage wanashaka aha turi muri deuxième etage turi muri ntuze muri station nyene bicare babizi turi muri station kiretse gusambaza ngo none ngo ndabona pancarte hasi n'amajaye donc uri kuraza rero uvuye muri ville urenganye international uraba mu buryo station ifise amabara ya vert na jaune donc niho hari isare ya sport muri etage ya kabiri hejuru yego kibanza ciza cyane kimeze neza uhashitse kabisa
naje ngira ngiye gutora kabiri nta ubitsi nukuri murabaza ko birashoboka ubona nzovayo reka kiduga gato ku kuntu ugiye gukorana n'abaririmbyi ndetse n'abamenyesha makuru ha ruhande yaho usinyisha kontra abaririmbyi nari muri kijya kibanza niho narindi hanyuma tureza turahumvira byinshi ugiye kubakorera wanatuvuze ikintu gikomeye cyane tijewe nta nyungu nini ndiko ndarondera muri bano baririmbyi kandi nabo nta nyungu nini bariko barandonderamwe ati mugabo ihari gute bazoza bubaka umubiri hanyuma turondera ukuntu kino gikorwa ciza cyakozwe n'umujeni mugenzi wabo hagira visibility hama amenyesha makuru nabo ati kameme namwe murakeneye aga sport hanyuma haruhande yaho murakoresha social media imbuga ngurukana bumenyi ejo ni wacisha muri kuragira gatizi ngaha uzokwega uwundi nubwo agafaranga azokwinjira ati mbwa hanini nshira imbere kubaka umubiri mugiye gukorana gute twarabonye umunsi nyamakontra y'amezi atatu ati mugabo ni renouvelable ati kandi sabonye no gusa nshaka bazokora sport ngaha gusa hari nabandi nkeneye ko baduze inyuma y'ano mezi 3 mbona binjira muri no place fitness turashaka tugire ku muriri abakunzi na cyane bo kugicuba bumunezero uko sinzikana nakoranye nigandiro nawuzi abanyana bazi ko namana stress ngize stress cyamvyibu kandi anje mba nkeneye konda atero urumva ngaha muri place bizogenda neza gira ko muri bariko baradukurikira uko mugiye kwandana abantu hanyuma n'ukuntu ugiye kwagura bino bikorwa yego donc place yari yumviriye kuba ririmbyi n'abamenyesha makuru umusanzu mubizi ko dufise benshi mu Burundi kandi ngo abakunzi nibaherera mu mubiri cyane ariko nurumva ni projet izo twibaza ko zomara imyaka myinshi kuko urabona ko atari tomati zimwe ngo bica zikabora tuhari umwanya munini cyane ushoboka ni nivyo mbona ko bidasaze yego byasaza naho hazoba hageze ko bisubirizwa tuzobisubirizwa rero twe twariyumviriye nkuko ariko urabivuga inzira yotuma twese tugira ico tumariraniye urumva mu bisanzwe naho benshi birengagiza abaririmbyi barafise ico bamaze kinini cyane rero twarabiyumviriye ko turavuga ati antuka nabo nyene n'abantu bakerumva n'abantu bakeneye visibility bakeneye kuba numva n'abantu bakurikirwa cyane baravuga kenshi ati none ni igiki twokorera abaririmbyi nka A+ kugira ngo izobe exemplaire kugira ngo utange akarorero ugatangira ku muntu azwi cyangwa ikintu kizwi urabona nk'akarorero nka Double J yaratwaye Isanganiro Awards antuka ubu nyazomara umwaka amanitse hamwe kuri Avenue de la Miti n'utaramuza azovuga ati azoca mumenye rero hari amana yanda mugiye kwikura Double J ngo demarche yiwe n'ibibunene kumwubaka ubu dukeneye Double J rero A+ nigiye kubonekanira kwiza akazi yego Double J tumuhindure waramuzi azomubona ukundi avuga ati Double J yabaye abazabwira atoya tini muri A+. Akorero n'akaroro kamwe nkuko vuze naozi mu bisanzwe hajya stress zirashobora kukondesha canke zikakuvyibusha biravana ko hari umuntu agira stress agaca afungura cyane aho niho baca babyibuha ari undagira stress appetite kabura uyaronda muga ukora aga sport wamutekanye mu mutwe uraho umunyamahoro umva ibibazo byose birahera ugacuza ukikorera aga sport ugashita urushe ugashikugwa hasi ukiryamira ubuzima burabandanya neza kandi urumva stress urazi kwidateza imbere umuntu ahubwo ahubwo isubiza inyuma ibiri rero ni muri iyo ntumbero twavuze ati reka turondera abantu bari celebre baba ari bo dukorana nabo turaba ico twamariranira muri ya nzira nyene twese kwimenyekanisha mugabo ntihagire ubuhomba ntihagire n'ubungu abana bari ati dushobora guca dupimira no mugabo kuri Double J ndetse na Mipro abana abantu tuzi ko bari mu biro ijana birenga
kandi ubona ko demarche kabisa yabo si demarche ya sport Oya. ni demarche nyene n'imiburi yo kwinyiganza pole pole ariko muri A+ byose birashoboka Muri- twiteye ko bizogenda muri neza apris byose birashoboka Eh. twagize intambwe ya mbere Mhm. intambwe ya mbere twagize niyo kubakira Okay. twarabiyumviriye ko Mm. turabakira Mhm. amasezerano yarasinywe Mm. ubu intambwe ikurikira n'ishaka ryabo Mm. nayo jeho ndahari Okay. jewe nabo dusanzwe dufashanya ngaha Eh. tuhari umwanya wose Okay. ku bwabo Mhm. no ku bw'undi muntu wese yumva afise icyo ashaka guhindura Mm. mu bijanye n'imibereho Mm. ku magara yiwe Mm. abicishije muri sport Okay. turabahaye ikaze. Bavuze ati ndiyizi Eh, kandi ndazi ko jewe niyizi kabisa yego abakunda siporo bashobora kugira bati uyu mugabo ariko aratubwira ko yize ati mugabo hari ikintu dukeneye kumenya icyo tutaronse mu ma fitness atandukanye na cyane cyane ari hano mu gisagara cya Bujumbura twoba tugiye kunguka muri A+ ni iki icyo kibazo ndazi barashobora kujya kucibaza je aha nyamukuru Mhm. twebwe turi nk'abaganga Mm. umuganga iyo akwandikiye umuti ntuwufate Mhm. ntushobora gukira Mm. mbwa ikiryoshe kuri twebwe Okay. turi abaganga bakurikirana umuntu Mm. ni ukuvuga twama duhurira ngaha nyene muri kino kibanza Mm. uko iminsi itegerezwa Okay. rero wigoye ukaza uko iyo minsi igenda Mm. kwanza ugishika turakumviriza Okay. ugwaye he Mhm. tumaze kuhumva tukaraba ikibazo kihari Mm. iyo consultation Okay. hanyuma tukavuga ati reka rero tuvure Mm. tugaca tuvura buke buke Mhm. ni ukuvuga ngo uworamuka twituye canke hariho n'ababaza kutwitura atari bake Mm. kandi bose barabona changement Okay. ntituzokwirirwa dushika kure Mm. ngo dutakaze umwanya ngo bizoza Mhm. eka Mm. mu minsi 21 Mm. uyimaze uza regulierement mu minsi 21 ukaba utarabona changement uba wabaye nk'uko kwawe urashobora kuba utarashika ngaho ngo si hafi muga mu minsi 21 ehe utegerezwa kuba wabonye ihinduka cyane cyane no kuvuga umuntu azoba ariko arakorera hari hose akamara iminsi 21 Mm. atarabona changement Mm. aho hantu vaho siho aho ni muri A+. muri apris rero twemeza yuko mu gihe cy'iminsi 21 kuvuga indwi zitatu avant y'ukwezi utegerezwa kuba wabonye changement ako bakita kabijya ako nakabijya haruhande y'akabijya urumva mu minsi 21 wagize changement nuko utaha ngo byongere bigaruke urumva uko ukomerezako aho rero haba hageze ko hariho aka regle ka sport dukoresha article ako twita 21/90 uvuga ngo bifata iminsi 21 kugira ngo umuntu aronke amenyere okay hanyuma afate ritme yego umva kugira ngo ugire habitude yabitiwe n'ico kintu hamwe n'iminsi 90 okay amezi 3 kugira ngo ivyo bintu bibe ubuzima bwawe bikubemwo nawe ubibemwo abari ibintu bizima abana bari ati none ko twumvise ibijanye n'ivyuma makinga amatapi roula kubijanye na gym tonique wagira ati turakeneye no kugira akajema ati tuya ntiduterura ivyuma ngo tuba dukeneye kumva umuziki amatwaro nka n'umuntu aduforma kubijanye no kurondera inyota aha naho birakorerwa aho bimeze gute twebwe ngaha dufise turafise ivyuma murabibona uko mukanya uraza kudutembereza unatwereke ibi ubigiye ko byungura iki ibi vyungura iki nkaho usanzwe ubizi yego cyane rero turafise ivyuma umuntu ashobora gukorerako bisanzwe ama exercice asanzwe azwi kanaka atandukanye ariko kandi turafise na salle aho abantu bagirira ivyo twita cardio okay donc ama cardiovasculaire n'uvuga ni imyimenyerezo ituma umurindi w'amaraso utiyongera nuko amaraso atera neza okay turafise sahari bigenewe aho haba hari n'umuziki abakoci batandukanye umeze neza wodukundira dufise wanashaka abakoci batatu aho nawe urimwo canke aho je ndi ku ruhande uza ubwa kane metre acha metre okay wodukundira katwereka kimwe ku kindi uko gikora na cyane cyane muri kugira ngo n'uzoza hano avuga ati nagiye muri A+
ndaza gusanga yibi kandi ibindi nabisangayo biza kunyungirika mu buzima. Yego Nuko nibaza ko byinshi cyane ariko ndagerageza kwereka bike na cyane biri essentiel bishobora gutuma umuntu ahari ahaguruka akavuga ati aha nishobora kujya kugira siporo atari muri A+. Cameraman nibaza ko ucu bidufashamwe duhere ku makinga. Kaduhere ku makinga. Okay, kinga atubwire icyo yungura mu mubiri. Ikinga kinga mu bisanzwe iri ni kinga tumenyere. Okay, hajya mu bisanzwe kinga ni rikogwa ni mwa ya déplacement ariko ubundi ni sport idasanzwe cyane. Itandukaniro ryiri rero n'amakinga tumenyereye nuko iri ryo ritavaho riri ni marche sur place. Hanyuma rirafise ama vitesse cyo tuzama vitesse uranko ngaha riba ryoroshe cyane. Okay, ariko urashobora kongereza vitesse rikaguma kugira ngo ushiremo ingufu mu kugira ngo kanyaga. Yego ukuvuga rero ugitangura utangurana na vitesse uyoboye kagenda urongereza vitesse. Hanyuma ikinga bivuga ati mbega ryo barikora he? Okay, mu bisanzwe ikinga rikora umubiri wose ahanini n'amaguru parti nini y'amaguru mugabo hajya akubera amaguru urabona ariko mubiri wicaye ko ushire mu bikorwa turabe. Urabona nk'ubu ndiko ndagenda kwikinga hesha concentration y'amaguru mu mavi ni mitsi iduga ku mubiri wose. Okay, rero ngamba ndiko ndakora umubiri wose kubera maze kugumisha nkashiramo za nguvu bashamo kine ukuntu nyene nisanga hejuru. Tatire utangura uvyorosha mu nyumuka ukamenyereza imitsi. Okay, hanyuma maze kumenyera ukazirongereza noze shikaho rero. Okay, ya mitsi sigara ikora. D'accord. Aha mukanyiza ubona akayasho gatangura kazana mu maguru. Kubera iki concentration y'imitsi muga energy ziva hejuru nta maguru nta mutumba wo hejuru nuko atamutumba nta maguru. Mu kugira siporo ni vyiza guhera kuki? Dutangura kuvyo bita kwigorora. Ugororera he? Kwigorora ubona ako matapi ngaha sare ngaha. Okay, mu nyuma misi banyine ko peut-être yuvuye wayicaye cyane kugira utangure siporo umubiri wagize. Ego wagiye hamwe umubiri umeze neza. Uhejeje kwigorora uca wishusha. Uhejeje kwishusha uca utangura ashobora gutangura kwikinga cyangwa kuri tapi ubona. Ibi ni byo bikoresho by'ibanze. Ibi ni bikoresho by'ibanze. Okay, tuve kwikinga tuje kuri tapi roller. Ego wedohere ngaha nyene aha hafi nyene tapiza ashaza karorero. Bo kuri tapi turabona daboro hariho kwatsa. Tapi urumva uratsa ni start. Okay, tukabenshi barabizi barazi ko ari gutangura. Urabona ko ihejeje urumva uhagaze ngaho kugira ngo evite secousse akukidemara. Maze gutangura nawe urashobora gutangurana nayo. Uracari kuri 0 kandi kuri 1 kuri 1. Niyo niyo vitesse ko ndabona ibiharuro ngaha. Donc ibiharuro aha iyi ni partie ya vitesse, iyi ni partie ya inclinaison. Aha iki kiraduga ukaduga nk'umusozi. Shaka guhagarara kuko baradukurikirana bashaka kugira ati inclinaison ni biki, vya vitesse ni biki. D'abord duhere kuri inclinaison. Ubushatse kugira iki? Tabona 2 4 6 8 10. Ahubwo duhere kuri vitesse. Kuri vitesse ubundi kuri 1 kuri 1 d'accord. Urabona ingene iri kwiragenda ni nkaho nko kwavura kebuke. Ariko nongereje nkashira nko kuri 4. Okay, donc hansize kuri 4 tapi icyayongereza speed. Urabona yuko iratanguye ikinyaruka. Rero uko inyaruka nawe niko nanje niko nyaruka kugira ngo singwe. Donc navuye kuri 1 ngiye kuri 4. Ariko ngenda ndongereza niko igenda iranyaruka. Haragira nahishika nkiruka. Nk'ubu nshize ku 8. Utangiye kwinjira muri speed. Okay, acha haza speed. Iyo speed ntibikunda ko ndayiresista mu gutambuka. Okay, acageraho ubwo canisanga utangiye kwiruka. Nuko bigenda. Sadire iyi ni ya sport zishobora kugirira
hanze uri kuratambuka marche Yego. ugakoresha kwigirira marche nga hanyuma ukanongereza ukiruka Yego. byose ni ibintu byo ngaha nyene urumva kugira ngo tuevite ama accident mwibarabara okay ucuca ahantu hameze neza kandi nakamuzika kaba karimwo agaziki utuje hari ayere sare keza okay tuje kuri ya kote urashobora rero tugiye muri kote ya inclinaison aha urumva mwibarabara urashobora kuja hamwe aduga kuri college gatiye ngo manduga umusozi nonga hari urashobora kuduga umusozi egera inyuma gato urabona ngaha turi kuri 0 ndashobora gushiramo 2 ikitangura kuduga buke buke urabona ko ikiduga buke buke umva ugenda uraduga cyabo bigenda kugira biboneke cyane ndashobora kuduza kuri 10 haduga iki laba urabibona hariya quelque part munsi hesha okay umva watanguye uri muri vitesse yari hasi mugabo ari kuri meme ntuze na ni meme niveau donc ahiri kwiraduga ubu rero kwiraduga kugira ngo uje ku college ukuvuga ngo ndashobora kubandanya nduza okay aho uri kurashira ku biharuro ugeze kuri 20 angeze kuri 20 niyo maximum d'accord muga imaze kuduga cyambura birakoraborana na vitesse ndanca ndabikwe umva imaze kuduga na cameraman ngaha ko araba ko abereke ko nyene ari vyo kabisa yaduze rero turi kuri 20 undavye urabona ko ndiko ndaduga umusozi uyo musozi rero je ndawuduga ko nshatse ndashobora kuwuduga ntambuka buke buke cyangwa unyaruka nkandi kuri vitesse ya kabiri okay ndashobora gushira kuri 4 d'accord ibi nivyo rero nashaka kumenya rero nshize kuri 4 urabona yuko uratanguye kuduga mugabo unyaruka ndashobora gushira no kuri 6 aha niko ndaduga okay nganongera nyaruka rero hari igihe uduga umusozi wiruka ashi rero cyo bita kubita umukuku nongera ngira ante okay niruka wongera wiruka ibi rero très bien okay hanyuma bakuyemo speed ndagabanije okay aho nibaza ko kuri tapi roula nta kirenze ico aha urumva ndashobora gupima ingene umutima utera ego okay nabona nk'ubu naha okay fashe nga ni heart rate okay ndashobora kubona yuko umutima wanje uri normal cyangwa utari normal video kenshi tubigira umuntu agomba atangura gukora sport tukamenya ko ari muri mu atanguye ameze neza canke urumva hari abantu nk'abari muri hypotension okay dushobora kubemera ko bakora kuri machine kubera ko okay ashobora kugwa umva umutima udashoboye gutera nkuko bikwiye okay haja ko ashobora kugwa akagira ikibazo okay we nkaho uri normal ntameze neza cyane ikwereka nijya kwereka ko umutima utameze neza ibiharuro bija kuri mu bisanzwe ura nkawe we kubera utaragira na sport ntuburi kurahemagurika abagore n'abagabo biratandukanye mugabo moyenne yatwese ni hagati ya 60 na 80 cyangwa n'ijana wanashaka rero kuvuga ngo utanguye kuri tapo kisanga munsi ya 60 aho ni akrent ni nkuko uhejeje kwiruka ukisanga okay nushikana 60 aho nyene no kitangura kugira makenga cyangwa ugomba utangure ugapima ugasanga urarenze ijana naho nyene naho nikibazo aho nyene urumva okay hanyuma aha urabona ibirometero distance ugenda ushobora kubona iminota wagize naho ni amakarori okay karori naho ku batabizi n'ibijyanye na n'ibipimo okay by'inguvu akoresha yariko arakora ikintu cyo twita energy kujya umva ibiro bipima uburemere okay karori nazo zipima intuze inguvu usanzwe hanyuma okay bizacu no ni ekipema ziri ku rwego rwo hejuru nshasha kuvuga
nk'iyo bishitse umuntu akananirwa kuba yohagarara canke yogira gute. Okay. Izi tapi urashobora guca ufyonze ngaha kuri ibuto. Ubu yizimije directement. Urumva iri stopa nka Fred direct cha yistop. Okay. Muna kantu ngaka gasifre. Iyi saga sifre nako gufata bayita cre. Okay. Nukuvuga ni nk'urufunguruzo bayita safe mode. Nakwicizima briskama ugacometse naho uyakije umva ni nk'urufunguruzo imodoka ntushobora kuyaza utasiza nk'urufunguruzo. D'accord, bazonsororera ibi byose ndiko ndababariza kandi muzobe depeza arabashika baje kuri tapirura agatangura kwirukanga atarayidemba agakubita umukuko bigakomera kandi atari byo mugabo uyu munsi urabona ko muri aprisi to hariko bwanyu niko bisanzwe bimeze. Ndabona twava tujya mu vyuma tujye mu vyuma tuyenda cameraman turagumana ngaha dusohoka hano.